Kuri uyu wa munani Kigarama mwaka wa 2021 ikigo OBR cyahaye ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo gutangaza ibikorwa bijanye no guhimbaza umunsi mukuru wahariwe umutangakori mu Burundi usanzwe uba uko umwaka utashe igenekezo rya 2021 Kigarama. Komiseri mukuru w'ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi yamenyesheje ko ari teka ntangere mu kigo OBR kuko umwimbu wagenze neza. Uyu mwaka uyo munsi uzohimbazwa uhagarikiwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Ibirori bikazobera ku kibuga c'umupira citiriwe Intwari i Bujumbura kuwa 21 Kigarama uyu mwaka nyene ku civugo ndoguruye twamugina. Tugwiza umwimbu turonke n'umusesekara wo gushora hanze dutange amakori n'amatagisi duhimbawe ndugaye twamugina. Kukaba nkako umwimbu wateye wiyongera uko umwaka utashe aho yavuye ku miliyaridi amajana 31 z'amafaranga y'amarundi muri 2010 akaja ku miliyaridi 1,156 mu mwaka uheze. Kuva muri mukakaro umwaka wa 2020 ugashika muri ruheshi umwaka wa 2021. Ni iteka n'akanyamuneza ntangere mu kigobe kubona mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Turamutse dutanguza ku mugaragaro ibikorwa bijanye no guhimbaza ku nshuro ya gatandatu umunsi wahariwe umutangakori. Uyu mwaka uyo munsi uzohimbazwa uhagarikiwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Ibirori bizobera ku kibuga citiriwe Intwari mu gisagara ca Bujumbura kw'igenekerezo rya 21 Kigarama 2021 ku civugo kivuga kiti tugwiza umwimbu turonke n'umusesekara wo gushorera hanze dutange amakori n'amatagisi duhimbawe. Uyu munsi mukuru tuwuhimbaje dushima intambwe tugezeko mw'ibanga ry'iteka ryo gutunganya, gutororokanya no gushikana mu kigega c'igihugu umwimbu w'amakori n'amatagisi. Ukaba nkako kuva ikigo OBR gitanguye imirimo yacu mu 2009 gushika uyu munsi amakori n'amatagisi gitororokanya yahengeshanije kwiyongera uko umwaka utashe aho yavuye ku miliyaridi amajana 3.21 z'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2010 akaja ku miliyaridi 1,156 na 6.44 ku mwaka uheze uva muri mukakaro 2020 ugashika muri ruheshi 2021. No kuvuga ko yiyongereye ku rugero rugera ku majana 383.94 kw'ijana. Yarangije hamagarira ibimenyesha makuru ndetse n'abahinga mu kumenyesha makuru gushigikira ikigo OBR mu kumenyekanisha ibikorwa vy'uyu munsi mukuru, imirimo, ibidandazwa ndetse n'ivyahinguwe n'amashirahamwe azokwitabira ihayanishwa gurisha. Gutyo ibimenyesha makuru bizoba bitanze umuganda mu gukundisha abantu gutanga amakori n'amatagisi. Uyu munsi ibikorwa vyo kwitegurira umunsi mukuru wahariwe umutangakori mu Burundi uyu mwaka biriko birakogwa ukuri kwami. Ni muri iyo ntumbero duherutse kwinjira icese inyubakwa zerukira ikigo OBR Imuyinga, Irumandari n'Ingozi. Harategekanijwe n'ibiganiro mu maradiyo n'imbonesha kure gutanga indomero ndangamutangakori kuri bashasha, urukino rw'umupira w'amaboko basket ruzohuza abakozi b'ikigobe
n'abi banki nkuru y'igihugu BRB, hatibagiwe n'ihayanishagurisha ry'ibidandazwa rizobera ku kibuga Intwari c'i Bujumbura kuva ku wa gatandatu igenekerezo rya 18 Kigarama gushika ku munsi wo guhimbaza umunsi mukuru nyezina uzoba ku igenekerezo rya 21 Kigarama. Mwebwe rero nk'abahinga mu byo kumenyesha amakuru, tubahamagariye gushigikira ikigobe mu kumenyekanisha uko mushoboye kose ibikorwa by'uyu munsi mukuru n'imirimo n'ibidandazwa canye ivyahinguwe n'amashirahamwe azitabira ihayanishagurisha. Gutyo muzoba mutanze umuganda wanyu mu gukundisha abantu gutanga amakori n'amatagisi ku bushake, na cane cane mu guhimiriza kugwiza umwimbu kugira turonke n'umusesekara dushorera hanze y'igihugu vyo mushinge w'iterambere ry'igihugu cacu c'u Burundi.